Dasubiye kubaramutsa ndabahaye n'ikaze nshuti bageze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Iyi ni camake y'amakuru tugira tubashikirize. Kubona ubushikiranganje bw'indero bubuza ko abana bagira ibicapo ku mubiri ngo vyoba birimwo mu vyo bashaka gukoresha kugira ngo babuze abana babatavuga rumwe n'ubutegetsi kwiga. Aha muri aya makuru mukaza kubona akarorero k'umwana w'umushinga mateka Fabiano Bancijyanino akomoka mu mugambwe Iprona utavuga rumwe na leta. Ngo birababaje kubona intwazangabo mu gipolisi yategerezwa gucungera umutekano abanyagihugu ari we yemanga ku mugaragaro yuko azobica. Léonce Ngendakumana akabona ko iyo ntwazangabo yategerezwa gutwagwa mu gasho cyangwa naho igatwagwa kwa muganga. Ngo bwoba ari ubwishimiye kubona igipolisi cy'u Burundi kivuga yuko cashikanye ibice 97 kwijana ku bikogwa bwako bushikiranganje bw'umutekano bwakoze. Ivyo abagwanira gatakaje na muntu bakababona yuko ari ubwishime kandi ico gipolisi cagirizwa kuba gifatanya n'inkozi z'ikibi. Akarero batanga ni nk'irucuruzwa rw'abantu rukogwa. Ishirahamwe Fokoderi kaba rivuga yuko hari bamwe mu bapolisi bafashanya nabo bagizi banabi mu kanya ni Donido. Aya makuru tuyatangurire mu bijanye n'umutekano. Mu nama y'umutekano imbere ya buramatari abastanteri n'abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga, uwujejwe igipolisi muri iyo ntara Gervais Nibigira yaramenyesheje agira ko agabisha ko abantu bazofatwa bariko baragira amanama mu ijoro ko naho iyo nzu izoba irimwe abana n'abagore atanumwe azoyirokokamwo. Yabamenyesheje ko afise amagrenade agendana cyo kimwe n'ibindi bigwanisho azoshobora gukoresha kugira ngo ahonereze mu nzu abo bantu. Tumukurikire. Mwavuze ikintu cha ambari SNL nk'ivyo ntitubimenya mu gipolisi. SNL ambari SNL si ivyo biratugora kuvuga. Mugabo nagomba ndababwire nyakubahwa buramatari, iyo n'abene gihugu bari ngaha abantu bagira inama mu ijoro, muntu uri kuragira inama mu ijoro ukihenda ukayigirira iwawe, twe tukamenya kuri kugirisha inama iwawe uzoba uri kukwegera umuryango wawe. Birazwi neza yuko ugiye ukiherera saa 5 z'ijoro ukaja mu nzu yawe ukagirisha y'inama. Birazwi je Commissaire provinciale sinkigomba kuruha gose ugomba guhungabanya umutekano. Ndafise ibintu ngenda ngenda nkakubitayo bibiri nkaca nigira bibiri gusa dere bibiri noba ngize byinshi. Ntiwiyumvire ko le Commissaire provinciale azobwira umupolisi ngo genda nguri kugira inama mu nzu ngo ngende kukurarira ngo ngiye gufata. Ivyo byari byakera. Ugomba guhungabanya umutekano duhereza aho nyene uri kumwe n'abana n'umugore mugira rimwe, kuko kirazira kugwanira mu magi. Iyo ugomba kugwanira amagi ayo magi barayamena nyene. Nivyo uba wagombye. Twe twagomba kubasaba abo bantu bari kubagira inama mu kinyegero mumenye yuko ubo tuzosanga ari mu nzu ari iyo nzu arabayirimwo ntihazogera umuntu atubaza nyakubahwa buramatari. Ndabivugiye aha ntimuzotubaza kandi ndabibwiye abene gihugu banyu n'abamustante barabyumva mugende mu bivuga. Uyu akaba yari Gervais Nibigira, akaba ari Commissaire arongoye gisata c'umutekano mu ntara ya Muyinga. Numubabaro kumva intwazangabo y'umupolisi ijejwe gukingira abanyagihugu yiyemerera kwizohonya abantu yarijejwe gukingira. Léonce Ngendakumana avuga ko mu bisanzwe yarakwiye guca ahagarikwa ubwo nyene canka agatwagwa kwa muganga mu gihe yanabivugiye imbere ya buramatari na bamustanteri. Ngwejo rero nihagira ntazogire ubutangara hari umuryango uhoneye mu nzu hakoreshejwe ayo mabombe avugwa na Commissaire Gervais Nibigira asanzwe ari we ajeje umutekano mu ntara ya Muyinga. Sho twobivuga ko nuko ari amajambo ateye ubwoba, amajambo ababaje cyane ateye agahinda, ku buryo jewe hagezaho niyumvira nti uyu muntu ngira ngo si umupolisi, ndi umuntu ngira ngo si umukomiseri mu ntara polisi bajejwe gukingira umutekano w'abanyagihugu, bajejwe gukingira umutekano w'imiryango, bajejwe gutuma mu gihugu hatekana. Nibajije ndi ubwo si umuntu yiyambitse impuzu z'igipolisi akiyita uko, ariko njangira ikindi kibazo. Ico gihe hari buramatari, hateza kuba hari n'izindi ngabo z'abapolisi cyangwa abasirikare
cyangwa abandi bategetsi baba bamaze kumufata umuntu avuga ibintu mwene ibi mu ncamake rero novuga nti ibyo bintu n'ibyaba byavuzwe n'umupolisi arongoye abandi mu ntara akaba kiriko aridegembya abarundi bokumbura bakava hasi bagahagararira umutekano wabo kuko urumva uyu nta mutekano w'abanyagihugu nta mutekano w'igihugu ariko arakingira ari ku zindi mpamvu z'akazi atari izo rero nibaza rero ko uyu muntu ngira ngo ubu ataba ariko aridegembya Honorable Léonce Ngendakumana ayo majambo muyumvise ku bwanyu mubona ashobora kugira inkurikizi izihe inkurikizi ntumva ko ari zo kumara abantu bazoba bicaye bariko baraganira mu nzu abantu bazoba bicaye mu nzu ariko barasangira nk'akacupa abantu bazoba bicaye mu nzu ari ng'umushyitsi aje kukuraba aca aturamwo izo grenade yavuze ati ntagisubira kwirirwa araruha azoteramwo umugore abana bakitse abo bose bazoba bari ahantu hose bazoba bashaka kubara abo bantu bazobamara inkurikizi nuko bazoba abantu nta zindi nkurikizi umuntu yovuga. Amakuru tuyabandanize mu gisata c'indero n'agateka kazina muntu ingingo y'umushikiranganje w'indero Gervais Nibigira yo kubuza ibicapo ku mubiri ku banyeshure yabaye igikoresho cyo kwirukana mu mashure abana b'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mwikete yandikiye uyo mwana w'umunyeshure yiga mu mwaka wa nyuma w'igisata c'indome za none kuri lycée ya Nyakabiga yamumenyesha ko yirukanywe ku ishure kubera afise ibicapo ku mubiri. Umushinga mateka Fabiano Banchijya nino se w'uyo mwana yemeza ko iyo ngingo yahavuye ibi ya politike kubera ivyo bicapo vyahanaguwe ariko ingingo ntiyahinduka biboneka ko cabaye icitwazo. Kurikira umushinga mateka Fabiano Banchijya nino se w'umwana yirukanye. Ingingo bavuga y'umushikiranganje yasohotse mu kwezi kw'indwi 2017 uyo mwana tatuwaje afise yanayikuye ko bakamubozora akayibaga ryasabwe n'umushikiranganje ngo aje kumwiyereka twaratangaye tugiye kumwereka yuko iyo tatuwaje yavuye ko akasigaho tubanza kuja kwishura ikete haheze indwi umwana baramwirukanye. Ikete rero umwana yandikiwe ku mashuri y'uwahagaze yahavuye yishura neza cyane yerekana yuko ivyo bintu byabaye kutamenya kubera umwana w'umuganda bigana ku ishure ryitwa Colombier hanyuma yari mu mwaka w'icenda hari mu 2005 ubure mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye y'u Burundi naramweretse umushiranganje yuko atavyarazi nako tugiye kubikura umwana ariko ko neza arabiheza mugara araheza aramwirukana twaragiye rero bafata bisube barayibaga neza nkuko ubibona ku ifoto hanyuma araheza aramwankira kumwakira ushiko no munsi umwana yicaye imuhira neza birararenga ikigo ni rya politike nta nibindi birimo kuko umwana w'imbazi rwanko rwa nyina uwo mwana yazize jewe atarakwiye kunzira ko jewe ivyo nkora bijanye na jewe jenyine ntazari rya gufata umwana kandi byafatiye mu gihe kibi aramukomera amashara aramureka yuko ari mu gihe c'indwi y'abakenyezi kw'isi yose aramusaba nk'umuvyeyi mwigisha ko yomugirira imbabazi ariko yaranse kubikora yahejeje icyabaje n'igisebe n'ubu agifise kitarakira akabagikuriye ataremeye kumusubiza no mu ishuri yavuze ko adashobora kuronka ishuri ahantu na hamwe mu Burundi naho bamuri prize rero umushikiranganje ko agaba byose kino gutangaza nta na conseil yo kwishuri yakoranye nta na procès verbal yabaye ku ishuri noneho ingingo yose ifashwe nisubira inyuma ifata muri bushasha nagiriwe mpone akanya gusaba yuko abana bo bafite tatuwaje no munsi batomererwa nabi nk'uwanje ni babandanye biga mugabo babudusura kubyisiga kuko iteko ntiryari bwasohoke n'umwana wanje yabisize bise iteko ritarasohoka uwabyishize ko kera ko bitava ko batarinze kubaga uruhu ntibamukure mu ishuri kandi ari bya kera mugabo kumburi wo bikora muri bushasha ko mushikanje yabivuze iritanga atanze mu masengero yatanze kwa Mungu w'indwi heza mugabo nta mwana yozira ikintu yakoze imbere y'uko iyo ngingo ifatwa byaba byiza rero ata mwana agiye kuzira nk'ibyo umwana w'iwanze yagize uwo nawe azobaho ukundi kuko abantu bose nabo kubera bize amashuri yamuye ndi mu biri ngenda muhe umutaha dandaze sinzi ko kudana darije namuteguriye mugabo ubuzima ndazi ko Imana izomutegura ubundi buzima. Mu gisata c'umutekano kandi muri aya mezi atatu aheze ubushikiranganje bw'umutekano bwabaye ubwa mbere ku manota agera ku 97.6 kwijana mu gukurikiza imigambi leta iba yiyemeje. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'umutekano Arengiyome Bunyoni aho yariko arashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye
yaramenyesheje ko igitigiri c'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu cagabanutse ugereranije n'igice giheze kurikira Arengiyo Bunyoni. Ubushikiranganje bw'umutekano mu gushira mu ngiro imigambi ya leta, mu gushira mu ngiro ivyapfunditswe mu myiherero ya leta bwabaye ubwa mbere kuri ayo manota 97.6 mu bijanye n'umutekano. Aho iyo baje kuduha amanota tuba turi kumwe n'ubushikiranganje bwo butungane, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi, ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu mwibarura riheruka nyine cyubahiro umukuru w'igihugu naho nyene yaduhaye amanota 97.5 murumva ko ari amanota meza. Twarigeze kwa gihe tufise mu gice cyahera amajana 5 arenga mu meza ya niba uno musara amajana 3 birasigurika ko byagabanutse, no kuvuga ntivyimonogoje mugabo naho binganuko naho byagabanutse ni gitutsi ku Burundi ni byinshi cyane no biguma ari byinshi cyane kuko amajana 3 ni benshi. Hari gihe ubutungane nabwo bujuragizwa n'imiryango ya bene gukora ikibi no gukorerwa ikibi, ugasanga kubera uwo mukomereza yifitiye amahera menshi we yamaze konona ivyo yonona mugabo agiye kuvugana na bene umuryango ngo nzoja ndamurihi ngiyonda ngo jewe ngiyonda nzoyirera ego kandi n'umwana navuka naho nyene nzomurera. Abantu rero bagaca baba faible uko nyene bagaca bavyemera, ugasanga niba hariho kwijana ibice nka 40 ntibigeze baza kurega. Ico kibanza ubushikiranganje bw'umutekano ciha ngo ntibihuye n'ivyo gikora kubw'icegera c'urongoye urunani rw'abarundi ataco biyagiriza Gervais Nibigira ngo ubwo bushikiranganje buzwi cane mu mabi aburanga, ariko Gervais Nibigira yibutsa n'amabi akogwa ku munsi mu Burundi. Mbega none amanota atangwa nandi kenshi bamavuga yuko nyuma y'imazi 3 bamaba isuzumwa y'ubushakashatsi bakoze neza, kandi ico gihe rero president canke ubundi atanga amanota atanga ravye intumbero afise uwo munsi bazi yuko turavye byeganyo bitangwa n'amashami atandukanye y'abampuzamukungu canke y'u Burundi, abantu benshi bigo barapfa barapfungwa. Akarorero ka vuba uravye nk'abantu bari mugambwe Stenere mushasha uyu munsi bigo barafatwa, none uvuga ko umutekano uhari. Uravye abantu uyu munsi ibiziga bitogwa ingene abantu uravye nko mu Ruvuwe je bundi hato biziga bishika 5 mu kwezi kumwe, umbabe uvuga ko umunsi umutekano wiyongereye nivyo wariyongereye mu mutwe w'umushikiranganje, ariko sibo ko abanyagihugu umunsi bidegimba nta munsi numwe mu Burundi atabapfuye umuntu yishwa ashaka n'abajeje umutekano. Turazi ko umunsi amaze imisi apolisi bica abantu, kandi ubushikiranganje bwerujejwe umutekano kandi nibo butwara nabo abapolisi bigo barasa abantu. Rero kuvuga yuko umunsi barose ubushakashatsi bwose amajwi menshi amanota menshi nibisanzwe kubera utanga ayo majwi ayo manota niwe sanzwe kandi atuma gukora ayo mabi ayo marorego. Umunsi abantu barapfa ku bwinshi gusa bahinduye umukenyero nuko umunsi ibiziga bitogwa sibyo byinshi nka kera kubera bafise ibintu binyegeza. Tumaze imisi kumba mu kibira maze ko hato biziga bidasanzwe mino minsi muri amezi 3 aheze yuko y'umwaka turimo. Rero kuvuga ko umunsi rero barose amanota menshi ni bidavundi kuvugiza induru canke amashi mu buriri. Ishiramwe Fokode riragiriza igipolisi c'u Burundi kwiyobagiza mu guhagarika inyuma y'imyaka 3 ibitaro Backtrab n'ubu birongoye babagiriza urudandazwa rw'abigeme mu bihugu vy'abarabu, kandi ishirahamwe Fokode ryarasemereye kuva kera. Pacifique Nazo yarongoye Fokode yemeza kugo rudandazwa rwari rwasubiriye aho abigeme barenga 60 baherutse kurizwa indege bagana ivyo bihugu nyene vy'abarabu. Ico gikogwa kikaba gishigikiwe ngo n'abategetsi bamwe mu nzego z'igipolisi kurikira Pacifique Nazo. Icadutangaje
nuko ivyo bitaro bariko barerekana n'uwo muntu bariko barerekana twari twaramushize ahabona muri raporo twasohoye muri Fokode mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2016. Ni ukuvuga ko haciye imyaka 3 yose kugira ngo igipolisi c'u Burundi gishobore kumenya amakuru twashize ahabona ico gihe. Kandi nugongera ko nibutsa ko ico gihe ivy'urudandazwa vy'abakenyezi vyariko bikorwa mu ngoro za CNDD-FDD zose z'igihugu, bikaba bene ivyo bipimo navyo babagirira imbere yuko bagenda vyari vyemejwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe yitwa Dr. Josiane Nijimbere. Ubu rero ikiza gutangaza ni ingene haciye imyaka 3 igipolisi kibona guhaguruka kikaza kuvuga ko ariho kikimenya bene ivyo bintu. No kwibutsa ko ico gihe tubivuga ko hafashwe ingingo zikomeye mu gihugu, maze urwo rudandazwa rumera mbere nk'uruhagaze. Bamwe mu babikora barafatwa barapfungwa, haciye imisi mikeyi bose bararekugwa atagihano kiboneka na kimwe barinze guhabwa, kanatsinda ivyo bakora bariko babikorana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abantu bo kwibuka yuko mu mpera z'umwaka w'2015 Petero Nkurunziza we nyene yari yavuze ko hari igihugu atigeze avuga neza ico arico camusavye abakozi bashika 120, tukibaza ko vyari mu ntumbero y'ivyo bintu vyo kujana abakobwa mbere n'abahungu mu bihugu vy'abarabu. Uyu munsi rero igishobora kuba gisigura igituma igipolisi kivyutse uyu munsi kugira ngo cikureyo gikore ivyo kwiyeza ataho bifatiye, nuko hamaze imisi hafatwa abakobwa batari bake mu gihugu ca Kenya. Kubera ko amakuru dufise muri iyi misi nuko urwo rudandazwa rwasubiye ku rugero rukomeye kandi rushigikiwe n'abategetsi bamwe mu gipolisi mu nzego z'umutekano. Nibaza ko kwabaye kutwitanga twese bitange Fokode berekana ko igipolisi c'u Burundi cera muri ivyo bintu, ariko hari bitumvikana uravye inyifato z'igipolisi. None izo passport ni kwereke atamatohoza ariko arakogwa kugira ngo berekane ingene zatanzwe. Ikindi nuko abo bakobwa mu gusohoka igihugu dufise amakuru n'ivyemezo vyinshi vyerekana ko bagenda baciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Akarero twatanze nuko mu ndwi heze gusa abakobwa barenga 60 bagiye na kompanyi ya Kenya Airways yonyene, tutavuze abagiye na Ethiopian bagiye muri ivyo bihugu. Ku munsi w'Imana gusa uheze hagiye abakobwa 19 buriye iyo kompanyi ya Kenya Airways. None ico gipolisi kigenda gufata abitwa ko badandaza abo bakobwa, ni gute kitagenda kubaza ingene abo bakobwa basuye guca kibuga c'indege ca Bujumbura kandi ivyo bintu vyari vyarahagaritswe? Amakuru dufise yerekana ko umukobwa wese aciye kuri urwo rubuga ari muri bene urwo rudandazwa hari amafaranga atanga ashobora kubashika $. Gukwegera ku nguvu abanyeshure mu mugambwe CNDD-FDD bikozwe n'imbonerakure mu mashure, imyimenyerezo ya gisirikare yiyo miyabaga nyene, ivyo ni bimwe mu nyifato zigayitse mu biri mu cegeranyo c'ukwezi kwa ntwarante c'urunani rw'abarundi ataco biyagiriza, nkuko tubishikirizwa na Gervais Nibigira, icegera c'urongoye urwo runani. Cancari ikintu rero kishanije muri kuno kwezi naho abanyeshuri bo mu ntara ya Ngozi kuri lycée communale ya Busi ya Gashikanwa, aho habaye ibintu bidasanzwe, aho mbona kure ku rwego rw'intara baje kubigisha kwinjira mu mugambwe babinizira ku mugaragaro kandi mu mwanya w'amashuri. Hama kandi aho handi vyekeye imyirekano cyane nuko mu ntara Cankuzo bigishije cyane vyekeye bya gisirikare ku mugaragaro, aho muri iyo komine mu ntara ya nyine ya Cankuzo mbere ko zakoranye zigahura zikagira imyirekano ku mugaragaro, bamara imyirekano hanyuma bagira imyimenyerezo ya gisirikare, aho byateye ubwoba abantu muri iyo ntara. Hamwe cyane byekeye amashira hamwe uyu munsi yatanga gusigura ryabwirizwa rishasha jejwe amashira hamwe yigenga, aho bitangaje, aho twabonye yuko nko mu ntara ya Ngozi aho ishira hamwe reja ryagiye gusigura bivuga yuko haje iteko rimeze neza, kandi iteko tuzi ryamijwe n'abarundi hamwe n'anyamahanga, amashami yose yabona ataza mu yagiyamirije kubera ni iteko riza riho nyama cyane ataza n'amuntu cyane mbyekeye kuja hamwe ko abanyagihugu ko barundi. Tonye yuko hariho ibice bimwe nkaho bavuga yuko uyu munsi kugira ngo shira hamwe igemererwe risaba yuko hariho baraba ibintu byekeye ubwoko, kandi cyane bakaraba yuko abantu bo iryo shira mu yemewe
ryemewe mu ntara ridashoboka mu ntara cyangwa uburenganzira bwa buramatari kandi tuzi yuko mu bisanzwe shira muri yose urenda gukora mu gihugu cyari rikora mu gihugu cyose umunsi mukuru w'abakenyezi aho umunsi mukuru aho ku munsi mukuru wo gusaba cyangwa kwerekana aho abanyagihugu b'abapfasoni bageze habaye umunsi mukuru wo kwemamaza cyane mu gutanga amahera y'amatora y'imyaka 2020 aho ayo mahera kandi atamwa ku nguvu tubonye yuko abakenyezi bari mu nzego zitandukanye batanze amahera ku nguvu kandi batabishaka aho byerekanye yuko umunsi rero abanyagihugu abapfasoni batamye ico umunsi mukuru wahariwe umukenyezi aho ku munsi mukuru wo gusaba no kwerekana byo bakeneye wabaye umunsi mukuru bobo wo guhayagiza byo leta ikora cyane mu kwitegura amatora aho bahimije cyane gose abakenyezi yuko boje amatora aho kuvuga ati mwokora imigambi y'iterambere. Imbere yuko dusozera aya makuru abagize umugwi w'igihugu wigenga urabibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi baherutse kugenwa mu kwezi kwa kabiri bararahiye ku munsi wa kabiri genekerezo ya 16 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2019 imbere y'umukuru w'igihugu inama nshinga amateka na nkenguza amateka abagize umugwi CNDH bagera kuri 5 barahiye gukorera mu bwigenge no kudahengama mu kiringo bagiye kumara na cyane gukingira no guharanira agateka kazina muntu bisunze ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ayandi mategeko y'igihugu abo bagize uyo mugwi ni Dr Sixte Vini nimubona ni muraba umufasoni Consolate Habimana ambassadeur Anatoli bacanamwo umushingwamanza Jacques Nshimirimana n'umufasoni Janvier Hatungimana. None ngaha duce dusozerera amakuru twatse kubashikiriza mwakoze mwese madukurikiye naho kwisango rikurikira.